Okay, ndibuka ico gihe nari umufana wa Satb. Satura amabafre. Ico gihe kera nta numwe ataranzi. Kwanza tikiri ngaho nyene akajambo kamwe kwa Satb. Satb. Big up sana my bro. Motore wese nta gaciro yahabwa. Big up sana utarabikora. No. Oya bro, speak kwanza. Mbego bwa mbere kwanza sikandabwiye journaliste kwanza mu ki Espanyol. Ni period. Brother, talk. Abakunzi ba Mijo Talent TV ni Mr Radio, I'm back again. Ndagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Rena wibaza ndi kumwe nande? Ndi kumwe na gang, ndi kumwe na G, ndi kumwe na hey, brother, bakita gute man? Yeah, my name is Thierry promoter. Urivuga man? Oh, nko biri nitwa Thierry promoter nk'abanzi baranzi. Yes. Abazi barako. Uvuze ati abanzi baranzi bisigura iki bro? Baranzi nyene. None nzi ko ndi Thierry promoter ga bro. Uvuze ati baranzi bande bro? Benshi cyane mani. Abari ku mbuga zanje bose baranzi. Ja muri Instagram anje Thierry promoter, muri Facebook Thierry promotor. Abo bose mbaka nivuga amazina bro. Ujama. Thierry Promoter? Bro? Promotoro. Sikia. Ico kirimi reba cita gute bro? Ico kirimi? Ico kirimi nci wacu mani. Hariya muri Espagne. Unasikia ico kirimi cy'iwacu hariya muri Espagne. Ndamusaze mukamenge. Mukamenge hahindutse muri Espagne. Man, yega gutembera ni vyiza. Gutembera si bibi bro. Ariko wanasanga twaje gutembera canke twaje kuhaba byose ni bisanzwe. Bisigura yuko wabaye muri Espagne. Sasa nimba waraye muri Espagne, shaka umbwire journaliste mu Espagne bavuga gute? Journaliste? Espanyol. Erega urazi ururimi ruragoye. Twambiye bro, bakunzi ba Mijo Talent TV yavuze yuko yabaye muri Espagne. Dushaka utubwire journaliste muri Espanyol bavuga gute bro? Journaliste mu Espanyol nico kimwe. Ni journalisto. Journalisto. Yeah. Ni journalisto. Cameraman unasikia? Journaliste mu Espanyol, journalisto. Timide. Ona bro. Sasa hivi unasikia ujama? Go journalisto. Bakunzi ba Mijo Talent TV. Journalist. Sasa brother. Wait. Brother, wait. Bakunzi ba Mijo Talent TV. Brother ndamwe ku bintu vy'indimi. Ndamwemera. Brother, journaliste mu Espanyol bavuga gute big bro? Ariko aramubwira ati sasa sema semesha ukweli big bro. Agira meruswa. Semesha ukweli bro. Semesha ukweli big bro. Sivyo yibesha. Sawa, thank you so much big bro. Bakunzi ba Mijo. Ndagato. Bakunzi ba Mijo Talent TV. Je murazi ko jewe ntajya mbesha. Ndi umunyakuri mu muziki wanyu. Ati jewe sinjambe. Je sinjambesha. Yeah, kabisa brother, reka twigarukire basi brother. Mbega wavuze ati Thierry promoter. Mbega ku bantu batazi Thierry promoter ni muntu ki big bro? Okay, Thierry promoter ni umwana wanyu, umwanya w'igihugu. So ni umwana yifuza iterambere mu muziki wacu Burundi. Murazi ko umuziki wacu uragoye kandi turapambanira murabizi. So Thierry promoter ndi hano. Murazi kwanza ku bantu banzi no kubatanzi. Jewe ndo mukozi w'umuziki, ndo mukozi wa entertainment. Mbega Thierry promoter, gice nibuza kubaza ikibazo kivuga guca brother. Uvuze ati umwana wa entertainment kuko mu Kirundi ko tubizi umwana bafise se na nyina. Ariko hari abantu badaca batahura. Uvuze ati ndi umwana wa entertainment. Bisobanura iki big? Ndakubaza ubwo bibaza ko umwana ari wa papa na mama gusa. Yes. Canke umwana w'igihugu. Umwana w'igihugu. Okay, je ndi umwana w'igihugu. Ariko wavuze ko umwana wa entertainment. Okay, mvuze umwana wa entertainment. Ni byene shaka usobanure brother kugira ngo uno munsi bamenya ati Thierry promoter ni muntu ki big bro. Thierry promoter ni umwana w'umuhungu. Okay? Kandi ni umwana w'igihugu. Ni umukozi w'igihugu kandi umukozi w'umuziki. Okay? Yeah, kandi mvuze entertainment, mbamvuze comedy, muziki, ya mareresi. Basi utuntu twose dukorerwa nga mu gihugu basi jemba updates
Thierry Uri promoter. update. Yes maniga, I'm update niga. ukiri ngaho nyene brother dushaka kumenya ambega muri entertainment nk'umupromota twemera man mwa kino gihe kugera aya masaha turiko turavugana entertainment ubone hagaze gute bro? Ubu kwe turabishima vraiment. Ubu entertainment iri heza. Ubu turabona abari ni bacu. Bamwe bakera abubu bati ntibari bwitahura ariko ubu baritahura. Ubu bakora umuziki neza. Barawukora bon. Abari benshi kwanza bose barakora. Kandi rero generation shasha vraiment big up sana mazee. Murakora sana. Aha, unasikia generation shasha big up sana aba regent yabashize no sinavuze uko abari je navuze ati bakunzi ba mijo bakunzi ba mijo talent tv kubera ikatavuze ati aba regent big up sana yavuze ati generation shasha big up sana kumunazi kirundi uca wumva ico yashatse kuvuga. So impamvu navuze ba legend bashapigwa ama big up mingi sana ariko aba new generation abo abantu bakiza nta usanga kenshi cyangwa gake babya big up ariko je ubwanje navuze ati kandi babya big up kubera ko ari new generation maniga. Yes of course my bro. Do you understand me? Yeah, I understand you man. Wagwa icyongereza ni kishi brother mbega warize man. Turambwira ibintu vy'ivyongereza byinshi. Kukitombaza ati uriga sasa naye nakwaje warize cyangwa uriga? Oya mbigise ngo warize. Okay warize re none muri primaire ni wire warize kera. Okay je ndiga. Kamwa kangaye bro? Kuba bishaka kumenya ekofo ni mwinjire muri page ndabibona byose simbagara bivuge ga muri ekofo. Okay basi ntahishije ibijewe private yanje. Bon je niga kuri MB niga muri première UT. Okay tukiri ngaho nyene brother dusuye inyuma gatoya kugira bamenya ati Thierry ni muntu ki brother mbega ni ryari wahisemo kuvuga ni ryari wiyumvisemo yuko ushaka kuba umupromoter brother ukavuga ati uno kuva no munsi reka ntangure kuba umupromoter byatanguye ryari big bro? Okay ndibuka ico gihe nari umufana wa Sat B satura mabafre ico gihe kera nta numwe ataranze. Kwanza tukiri ngaho nyene akajambo kamwe kwa Sat B. Sat B big up sana my bro. Okay ico gihe ndibuka nari umufana wa Sat B cyane gose eka naramukorera cyane. Ico gihe ndibuka nava muri concert nja muhira bakanyirukana bakajya mahanze n'imibi kanja kubera Sat B satura mabafre. Ndavuga ati reka ndamukorere Sat B ndamukorere nk'umufana wiwe wanyawe mba umupromoter wa Sat B. Ico gihe nitwa Thierry Sat promoter. Ico gihe hano hose baranzi mu mbuga zose eka naba bandi bari banzi ko ndi umufana wa Sat B. Mu nyuma ndicara ico gihe Sat B araduha impanuro mwebwe muzoba abakozi baba mu muziki wacu. Ico gihe jambo cyo gituma mvuga ati kananje mpindure guhera uno munsi ndi Thierry promoter. Abarimvye bamwe bamaze kuvuga ati bana umwana arakora umwana mwiza akora neza cyane. Yeah of course. Kuva ico gihe kugera nuno munsi mbega la difference ubona ari rihega bro? Difference ihari kubwa sana mzee. Kuna difference kubwa sana. Dushaka nyine tubwire brother kugira uno munsi twaje kugira ngo tumenye mbega Thierry promoter ubu promoter buramubeshejeho bimeze gute? Niyo mpamvu dushaka kutubwira ati mbega la difference kuva utangura nuno munsi ni yihe bro? Yo vraiment different ihari gono munsi kera ico gihe na umupromoter wese nta gaciro yahabwa mu muziki. Thierry promoter dusuye inyuma gato ya brother wavuze ati kera bana narara hano imibi kangurita brother ndiga abaviri bavyakira gute bro kuko urazi umwana w'ubu ni jya kwishuri mbega ico gihe abaviri bavyakira gute bro? Bavyakiriye nabi bwa mbere ariko twarakoze turakora bashobora feedback nziza bagati mwana bandanya courage ariko ukore wibuka kwiga ugatsinda kibazo. Nayo mpamvu babyakiye neza banashima umufana wanje wa mbere ni mama wanje nyene. Merwa video ya mbere wagize ni mera niyo wa mbere ashiko na commentaire unasikia kenshi uzosanga ko commentaire ko amajambo yicara ukumenya ko ari yo kenshi akajambo kamwe rero kuri mbere bro. Thanks so much for your support. Siki naje akajambo kamwe kuri mbere bro man
big up sana. Sasa brother tukiri ngaho nyene mbega umugabo wo promoter ubuntu uzoshaka kugutungaho nyene cyane uzovanga n'utundi tuntu. Urabe ndabwo akarore nga mu muziki wacu no mu muziki abaririmbyi bakora umuziki ahubwo bafite ni business nyuma na business akora inyuma nawe mpamvu najewe sido kuri promoter gushuza bafite izindi business zo niko nakora. Yes mbega rero cyane nifuza kumenya ukora gute urikorera canke n'abantu tubagwa amadiri bakora ukora gute rero brother uvuze ati ndi mu promoter bamwe bacifuza kumenya ukora gute rero brother. Okay ndikorera nakorera n'abandi sio bavuga ngaho ya kamera ariko nkora n'abandi bakorana tukanya ama content nuko ugashaka kubadugiriza amachannel ama page nk'amazina byawo buke kuri page yanje nakora nkuko nyine byama nkuko nakazi ku promoter y'ibintu basibindaba je Thierry promoter mugiye nise Thierry promoter ni nkuko rero nzokora ibijyanye no promoter. Wavuze ati ndi umwana wa entertainment ikirigaho nyene rero ku mwana wa entertainment brother mbega kugira uno munsi wowe hagati y'abaririmbyi reka tuje ku baririmbyi abaririmbyi bakino gihe ubona gute brother bariko baritwara uko bikwiriye cyangwa se harimo tuntu nyene tw'uturenge. Okay vraiment tuvugije ukuri ibyo mukuri Mr Champagne ko kandi fate kuri Mr Champagne yavugije ukuri. Mr Champagne vraiment yavuze ukuri kandi Mr Champagne big up sana bro. Umuziki wacu vraiment nta rukundo ruhari abaririmbyi na support bagihana aho kusanga umuririmbyi ari muri party yiwe uri muri party yiwe none mani byari zo bona support kuri twebwe mani zore muri Tanzania usanga naho bankana sikwangana konte ahubwo usanga bangana muziki ariko bahuriye ahantu basangiye bagaterana abana n'ama box menshi amachensi brother big up ariko nga mu Burundi usanga kanaka hashitse ahantu showbiz n'abapampe biwe ubundi uko none manje zizoshika he kasanga agenda so indirimbo link yanje neza shira gusa ni gani bro sasa nuko tukiri ngaho nyavuze ati abarundi b'abarundi nta rukundo ruhari mbega ubona haburiki kugira ngo abarundi b'abarundi bafatane mu nda abagire gwa rukundo Rwanda. Bro sinavuga ko gufatana mu nda ni makango posting link no gusa gufatana mu nda nuko ukumvikana ibyo guma bashwa n'abatana n'amajambo ego nivyo kiki nizo zibaho ni nziza kiba kiza urofa bwana bakore kiki ziboneka bakore ibintu byumvikana ngano kubwira ari muri ivi yakoze yavumye aciye ku wundi. Yes tukiri ngaho nyine Rwanda tubera nk'abasozera akajambo ka nyuma ku bakunzi ba entertainment no kwebuza ati uri umwana wa entertainment akajambo ka nyuma reko bafanzi ba entertainment cyangwa se abakunzi b'umuziki mu Rwanda. Wewe uri kudukurikirana kuri Mijo Talent TV shaka subscribe kwanza ama ikindi kintu naco gishatse kubashikiriza nuko twebwe aba promoteur byabindi byo kwirengagizanya bihere abaririmbyi dukundane support duhane hane support naho byanse kuva kera byari na post ya big fusion stars bana ngira ikiyago cyabo cyari bima nabo imavyakiye neza ba fans thanks so much nabonye ama feedback yanyu meza thank you hanyuma icyo nifuza mukundane mwe kuri mwebwe abajournaliste tube kuri twebwe dukundane aba promoter no kutwese n'umuko yes nagusuna mambo gusuzugura thank you. I thank you so much big brother. Thanks. Wakoze kuduha time man. Minjo Talent TV manager thanks so much now. Tukiri ngaho nyine brother reka tugushimire wewe kurikiranye iyi video ntibagire kujya kuri YouTube channel ya Minjo Talent TV ukore subscribe kugira uzurabona byinshi dushirako umanya ku wundi uba bikoze big up sana utarabikora. No nina gato oya bro speak kwanza mbego bwa mbere kwanza sikandabwire journaliste kwanza mu ki espagnol ni period brother talk abakunzi ba Mijo Talent TV big up sana wabikoze utarabikora. We love you so much. Ciao isho boy.